umuzungu canke umukoroni nta mugambi numwe yari afise wo guteza imbere Afrika. Shaka mu birabire no munsi. Bari barabara rya kugira ahaca. Yego. Kugira ubona yuko batariko bagufasha kubera urukundo muca mucika basi. Abakoroni batarashika muri Afrika nta kintu na kimwe cerekana ko Afrika ikenya. Bivaye n'urugero Afrika yarigezeko. Afrika yaribayeho nk'indi migabane itunzwe inovuga inkingi zine zigize igisata c'ubutunzi. Inkingi ya mbere ni kwimbura, inkingi igira kabiri no guhingura. Muri Afrika barahingura kuko nk'akarorero muri Afrika baracura amasuka, no mu Burundi ahiwacu amasuka yaracuma. Ni kuvuga ko ubwa mbere haba hari ico kwimbura, kurondera ubutare, baraja gucukura ubutare no kwimbura. Ubutare baciye babuhingura mu isuka. Tugiye ku nkingi ya kabiri guhingura. Ubwa gatatu ni gushora isuka. Jewe Patrick nahinguye kubera ko iyo suka ntoyijya ntoyiteka ngo ndayije ngo ndayikoze ubugari. Iyo suka naca ndondera umuntu yarimye amasaka, naca ndondera umuntu yarimye uburo, naca ndondera umuntu ego uyo muntu nkaca ndamuha yasuka narimye nahinguye nkaca ndamuhereza yasuka hanyuma nawe agacampa bimeshaka. Inkingi ya kane ifatanye niye ni gukonsoma canke gufungura canke gukoresha ico wimbuye ca wahinguye. Inkingi zine muri Afrika no mu Burundi. Umukoroni amaze gushika muri Afrika, iyo systeme y'ubutunzi yari muri Afrika, umukoroni yari ijanjaguye. Hasigaye inkingi yo kwimbura, ya nkingi yo guhingura yaciye iva muri Afrika yimukira i Buraya. Ne ya nkingi yo kugurisha commercialisation yaciye yimukiva muri Afrika ija igirira akamaro abanyaburayi kuko nibo baca bahingura bagashira ku isoko, barahingura bagaca bashora. Bashoye baca batuzanira impuzu yavuye mu ipampa byari miyo mu Burundi. Bariko barondera rero umurimo wo gukuramo matière première, barondera ubutare, voilà, barondera y'amahembe y'inzovu. Ivyo byose baje kubihinguramo ibindi bintu wabo ibinjana nka bitanu byose bigahera umugabane uri mu bucakara. Hari umuntu yo kwibaza ati mbega ubwira abanyaburaya baje hamwe ati tuje gukoroniza muri Afrika bashaka iki? Mbega abakoroni bafitaniye ibihe sano n'abamissionnaire bene kutuzanira amadini, abatuzaniye Yezu Kristo, abatuzaniye Imana ya Israeli, bafitaniye ibihe sano hamwe n'abakoroni. Vuga Afrika yari sumira. Yego isumira ahubwo irimiro gari nirimiro rikongereka bisumira. Yego barabaje kwiyorera kuvuga ni twebwe ivy'iwacu nivyo vyabagize ivyo bari. Yego bari baje kwiyorera ubutare kuko ivyo baje guhingura baje kubishorera ino. Ni kuvuga ko Afrika yacihinduka isoko y'abaguzi. Barabadandaza bari baje kurondera iterambere, kandi iterambere ry'iwabo pana ry'iwacu. Hari umuntu mvuze ubukoroni aho nyene usanga yanditse na yashize no muri commentaire ngo none ngo ubukoroni ngo bwaheze 1961 mu Burundi, haheze imyaka hafi 60, imyaka irenga 60 buheze. Twoba tukiri mu bukoroni. Abahinga benshi mu bijanye no gusesangura barerekana neza ko kuzana evangelisation cyangwa kuzana amadini muri Afrika atari ugushaka ko abanyafrika tumenya Imana. Voilà, nivyo ndavuga. Hanini nticyarica ahubwo kwari gufasha umukoroni kumworohereza kugira ubukoroni bworohe muri Afrika bworohe. Novuga evangelisation ubwayo simbi. Evangelisation cyo kimena civilisation. Simbi nabo tukamenya yuko kwemera Imana cyari uko byatabuye twasiko bikiri. Oya siko bikiri. Kame mitwara jijutse. Turiko turajijuka, turiko turabona ko tutomara umwanya wose imisindwe kundwe turi mu rusengero, turi mu masengesho, nzobere nka Kwame Nkrumah, Muammar Gaddafi, Nelson Mandela n'abandi benshi. Ico bariko bagwana n'ico bita neocolonialisme. Iyo bice hose hari yandi mayeri, hariho utundi dukenyuro tugihari dushobora gutuma n'ubundi Afrika iguma hahandi. Baraje hamwe baravuga ati birakwiye ko dushira hamwe ivyumviro kugira ngo Afrika ibohoke ive mu gacinyizo mu bijanye n'ubutunzi. Novuga yikukire mu bijanye n'ubutunzi, Afrika yikukire mu bijanye na politike. Novuga ahanini au niveau culturel social byose Afrika nihabe mu gihe Afrika habaye imishamirano muri Afrika ntihace haza inteko mva makungu canke ngo igihugu runaka kiri ku mugabane w'inyuma, umugabane w'inyuma Afrika
igaca akaba arico kiza ngo kize ko intervena ahubwo abanyafrika ari twebwe nyene ubwacu twikemurira ibibazo. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi aho isi igeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wurutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri limited. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomere niyi mubona iri kiraca munsi. Haraheze igihe kitari gito umugabane wa Afrika ari uri nyuma ya yiyindi migabane kw'isi yose, kuburyo mu bihugu bitanu vyambere atagihugu co muri Afrika wosanga mu vy'ubutunzi. Mbega ivyo vyabaye kubera iki? Ico kintu cabayeho catumye gushika n'isaha Afrika itevoliwa ku rugero rw'ibindi bihugu. Hariho ivyabaye, hariho mu nyuma ivyatumye abantu baraba novuga inarabibonye z'abanyafrika baravuga ati kubera iki tuguma dukenye kokora iki. Ivyo vyose rero nivyo tuza kuvugana muri kino kiganiro c'umunsi. Ni Christabera Munezero ndi kumwe na mugenzi wanje Patrick Rosage Hatangimana. Ni kuri Paulo Cash Media murahawe ikaze. Tudatevye twariko turababwira yuko Afrika yagumye iri nyuma mw'iterambere. Twababwiye yuko hariho ibituma vyaragenzuka gushika naho yagumye iri nyuma ku buryo ibindi bihugu bidusiga. Beka Patrick vyagenze gute? Hari umuririmbyi yitwa Bob Marley yavuze ati kahise iyo jose karagukurikirana karagukurikira. Yego ati kandi iyo uzi iyo wavuye biroroshe cyane kumenya ibikuraje. No kuvuga banze dutahure ibintu bibiri vyatumye Afrika gushikisa no munsi vyaranse yuko iduga ugaranje n'indi migabane nkuko wabivuze gushika no munsi kuryo habura n'igihugu na kimwe muri Afrika coja mu bihugu bitanu vyambere bitunze ku isi. Niyo mpamvu rero no munsi turabire hamwe bimwe mu vyatumye Afrika vyanka, mbega vyapfiriye he, ikibazo kirihe. Dutahure bino bintu bibiri. Ibintu bibiri vyatumye Afrika vyanka kisubira kuduga. Mpamvu nahereye mvuze ati kahise kamari kahise nyene. Ni kuvuga ko ikintu ca mbere ni ubucakara, esclavage, ifatanye n'ico bita traite négrière, novuga agacinyizo ariho havuye ngo nabanege. Yego agacinyizo kakorewe novuga abanyafrika. Nuvuga agacinyizo kakorewe abanyafrika sakuno munsi nagacinyizo kakozwe kuva mu kinjana ca 14, 15, 16 kuduga gushika mu kinjana ca 19. Novuga inyuma y'ubukoroni. Kuva ubukoroni buheze. Novuga nagacinyizo kabaye igihe kirekire imyaka myinshi. Novuga ufata umugabane rero kuva ugiye mu bukoroni mu kiringo c'imyaka nk'amajana 5. Ibinjana nka 5 byose bigahera umugabane uri mu bucakara. Umugabane wose abanyafrika biragoye ko ushobora kuvyuka batigeze baja mu bucakara. Yego kuko ubwa mbere Afrika ubwa mbere imbere y'ukije mu bucakara uri umugabane witunze wigaba ukigaburira ukoresha ubutunzi ukoresha ubutunzi kama ufise kugira utere imbere. Mugabo bucakara umaze kuza vyatumye muri Afrika habaye ikibazo gikomeye cyuko abanyafrika tuguma tubona ko tubereye kuba abakozi. Ivyo dushoboye ni kuba abakozi, kuba twoshobora kwitunganyiriza imigambi, kuba twoshobora gutera imbere nk'abandi, kuba twoshobora kwiyumvira ngo
dutera imbere nk'uko ibindi bihugu iyindi migabane aho igeze tukamurenga tubereye kuguma turi hasi no kuvuga ko rero ivyo vyumviro vy'ubucakara nico kintu ca mbere ingaruka mbi ya mbere ubucakara kuko ubwa mbere ho igituma navuze imyaka 500 canke irenga nuko mu iyo myaka abanyafrika bajanwa mu bindi bihugu mu bucakara canke muri Afrika nyene mugabo gakoreshwa ibikorwa by'akavuna amafyigo bigirira inyungu ibindi bihugu bigirira inyungu ibihugu vya buraya ibihugu vya buraya biratera imbere mu mahinguriro kuko muri Afrika tahinguriro ryaba rihari nimba ari imigambi yose bakoze nimba ari ivyo bimbuye babijana iwabo kubihingurirayo nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere atahingurira rihari ni ukuvuga ko rero ayo mahinguriro bayakoramwo baba abanyafrika n'ubundi gwagwaruka amwe tuvuga ngo Africa y'ejo bose bariko baracinyizwa ata amahirwe y'akazoza bafise nico rero cyatumye nico cyambere cyatumye rero Afrika vyanka kitera imbere bitiwe n'ubwo bucakara ica kabiri hambavu yo gutwara abakozi no gukoresha abakozi badahembwa kandi bakoreshwa no vuga nk'ibikoko nk'imashini ubwa kabiri ni kijanye na matière première kuko ubucakara bwaratumye no vuga abanyaburaya canke abandi bose bakora ubucakara muri Afrika bibohera gushikira ubutare n'ubutunzi kama bwari muri Afrika kandi bukabashikira mu no vuga ku giciro gito canke ku buntu kwabari kwiyorera bitwarira bice biratuma Afrika rero bigora kiduga kubera ko ivyari gutuma ivyo yari kudugirako baramaze kubitwara ego aho twari kuri esclavage no vuga ubucakara biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi aho isi igeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa vyawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza kumenga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike we umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomere niyi mubona iri kiraca munsi ikintu cya kabiri cyatumye Afrika bigorana kwitera imbere n'ubukoroni hari umuntu mvuze ubukoroni aho nyene usanga yanditse na koma yashize no muri commentaire ngo none ngo ubukoroni ngo bwaheze 1961 mu Burundi haheze imyaka hafi 60 imyaka irenga 60 buheze twoba tukiri mu bukoroni hari uwo kwibaza ico kibazo ni succession yabaye y'ubucakara kuko no muri colonisation yari y'ubucakara yego no kuvuga ko ege twamvuze uko ishatse ko abantu batahura ubukoroni ahanini cyarico ubukoroni bwari ufise inkingi bwari uhagazeko ubwa mbere tubanze dutahura ikintu cyitwa partage d'Afrique ku bukoroni ni ikintu ca mbere kandi gikomeye kuko igituma gikomeye abakoroni bashitse muri Afrika bagiye hamwe babanje gukora inama yo kumvikana ingere bazogabura Afrika wewe jahajya niho hari korta nawe cajuru jahajya niho hari ubutare nawe genda hariya niho hari diama nawe genda hariya hari iki nawe genda hariya hari iki ubutare bwose aho buri muri Afrika babanje barabusibla bose baragabura bagati wowe jahariya jahari kuburyo Afrika tanakana kamwe no vuga izo sigarana ibaze rero abantu bakaja mabwira bagabure umugabane bagabangana umugabane wa Afrika kandi atamunya Afrika no mwari ni kuvuga ko ni nama baricaranye uravuga nyine bagiye kugabura Afrika wowe totwara ha uzotwara ha we twara ha twara aho nta munya Afrika numwe bagishije inama ati
buya tugira tuze guteza imbere Afrika tugira tuze gukora ibi ni ukuvuga ko rero uko kugabangana Afrika umwe wese agatwara undi agatwara nk'uri kagabura igato ku isahani kandi atamunyafrika n'umwe agishije inama kuvuga ko colonization imaze kuba igituma yari remereye kandi n'igituma hakiriho imizi n'uno munsi n'ibisigarira byayo muri Afrika bitarahera nuko tuzogenda turabi nuko bwa mbere yari ifise ihangiro hari umuntu yokwibaza ati mbega ubwira abanyaburera baje hamwe tuje gukoloniza muri Afrika bashaka iki nahere cyakindi cha partage d'Afrique kugabangana Afrika umwe wese ugatwara ni ukuvuga ko kugabangana bari bafite ikintu barondera ubwa mbere duhere mu butunzi barondera matière première cyo n'ikintu cya mbere barondera ubutare voilà barondera ubutare barondera bya biti kama bya biti bihingurwamwo imiti ivura barondera zansato barondera y'amahembe y'inzovu ivyo byose baje kubihinguramo ibindi bintu iwabo bariko barondera rero umurimo wo gukuramo matière première bati ni hariya tugiye gukura ivyo tuzokoramo ivyo tuhinguramo kuvuga Afrika yari sumira yego isumira ahubwo irimiro gari nirimiro rikongereka bisumira yego barabaje kwiyorera kuvuga ni twebwe ivy'iwacu n'ivyo vyabagize ivyo bari yego bari baje kwiyorera ubutare icya kabiri kandi gikomeye Afrika yaciye ihinduka isoko y'abaguzi kuko ivyo baja guhingura baja kubishorera ino ni kuvuga ko Afrika yaciye ihinduka isoko y'abaguzi yego mpagaze ku isoko y'abaguzi ico ni ikintu gikomeye kuko kica tuza gusanga kigiye kwishura cya kibazo c'igituma impamvu gushika no munsi byanse ko Afrika iteye imbere tukerekana n'ingene ubukoroni bwagize ico bufasha kugira Afrika itere imbere nuko igituma mvuze isoko y'abaguzi ni iki abakoroni batarashika muri Afrika yaribayeho nk'indi migabane itunzwe inovuga inkingi zine zigize igisata c'ubutunzi kuko ofite nkuko abahinga bavyemeza mu bijanye n'ubutunzi igisata c'ubutunzi cyangwa economy kigizwe n'inkingi zine inkingi ya mbere ni kwimbura harimo ivyo hariho kurima voilà yego byose hamukimbura yego kimbura nk'akarorero uvuga ati okay ndarimye amasaka ukayarima hamukimbura amasaka yego production inkingi ya mbere yego mu Burundi ivyo byari bihari muri Afrika iyo nkingi yari ihari inkingi igira kabiri no guhingura muri Afrika barahingura kuko nk'akarorero muri Afrika baracura amasuka no mu Burundi ahiwacu amasuka yaracugwa ni kuvuga ko ubwa mbere haba hari ico kwimbura kurondera ubutare baraja gucukura ubutare no kwimbura ubutare baciye babuhingura mu isuka tugiye ku nkingi ya kabiri guhingura ubwa gatatu ni gushora Abanyafrika mu Burundi dufate mu buriko hani turi mu Burundi ni kuvuga ko isuka jewe Patrick nahinguye kubera ko iyo suka ntoyijya ntoyiteka ngo ndayije ngo ndayikoze ubugari iyo suka naca ndondera umuntu yarimye amasaka naca ndondera umuntu yarimye uburo naca ndondera umuntu ego uyo muntu nkaca ndamuha yasuka narimye nimbuye nahinguye nkaca ndamuhereza yasuka hanyuma nawe agacampa bimeshaka agacama impuzu y'igiti akacampa ubutare agacampa ikindi cyose udafise ubudede n'ibindi byose byo gushaza byose ko byaragugwa iyo ni inkingi yari inkingi ya gatatu inkingi ya kane ifatanye niyo ni gukonsoma canke gufungura canke gukoresha ico wimbuye ca wahinguye ivyo byose mu Burundi byari bihari no kuvuga mwagujije ca kindi nawe caca kigurira akamaro caca kigurira akamaro gira kane wacubaho wati ndabayeho ndiko ndaba mu nzu y'inzu ubwatsi kugira ndaburonke natanze isuka natanze impange yuzuye ibiharage ubundi nawe tukugira ndo nk'isuka ndiko ndarimisha natanze imyumbati yanjye yego no kuvuga ko inkingi zine muri Afrika no mu Burundi zari zuzuye kandi bari babayeho neza yego bisigure bari bitunze yego nta kintu na kimwe cerekana ko Afrika ikenya cyugiye bivaye n'urugero Afrika yarigezeko tukiri hamwe naringeze rero mu bijyanye n'ubutunzi muri mu gisata cy'ubutunzi mu nkingi y'ubutunzi no vuga
ukuntu navuga muri colonisation ingene Ico bashaka colonisation gutura, yononye yego. iyo systeme nuko umukoroni amaze gushika muri Afrika iyo systeme y'ubutunzi iyo systeme y'ubutunzi yari muri Afrika umukoroni yari janjaguye za nkingi zine zose ego izo nkingi zine zose arazimenagura hasigara hanini inkingi imwe n'iyindi mvuga inkingi zibiri ahanini izo nkingi ni zihe hasigaye inkingi yo kwimbura n'inkingi yo gukonsoma naho nyene ugakonsoma atari bya niyo mpamvu navuze bisa nk'uko ari inkingi imwe kuko wasigaranye inkingi yo gukonsoma gukonsoma ibyo bagukoreye kandi waguze umurengera kandi byavuye iwawe ego cyane gose kuko ubwa mbere abarundi twabandirije ducukura ubutare twabandanije turima twabandanije tworora ariko rero ikibazo cyaciye kihaba ubutare bwimwe canke ibintu ibirimwe byose ego byose umukoroni yaca vyegeranya agaca bijana i Buraya ya nkingi yo guhingura yaciye iva muri Afrika yimukira i Buraya na ya nkingi yo kugurisha commercialisation yaciye yimukiva muri Afrika ija igirira akamaro abanyaburaya kuko nibo baca bahingura kugira bagashira ku isoko barahingura bagaca bashora bashoye baca batuzanira impuzu yavuye mu ipampa byarimiwe mu Burundi yasuka yahora ihingurirwa mu Burundi ntiyasubiye kuronka isoko ubwa mbere ivyimburirwa mu Burundi byagumyeho mugabo igisata cyo guhingura carapfuye guhingura kirapfa neza mu Kirundi kwiza bikunda kuvuga abarundi cyangwa abanyafrika guhingura turavyibagira duca dutangura gukunda ibije ego ibintu bije les importations ego kandi tukuvuga ko ari twetwa abanyafrika sibo bavyigize baberetse yuko atabuhinga bwo guhingura bafite bashoboye yego kandi tuzoshobora no kubaho ata twokwigeza hatabayeho ukuboko k'umuzungu cyangwa k'umukoroni yego ibyo rero byaratumye Afrika isubira inyuma nimwe biteye n'ubwo kuvuga iterambere ryarahagaze irasubira inyuma kubera ko umuzungu cyangwa umukoroni nta hangiro na rimwe nta mugambi n'umwe yari afise wo guteza imbere Afrika shaka mu birabe no munsi yego mushake mu barengo yubatse ibarabara ngo riva gushika iryo barabara muzomirabe neza dusanga ari barabara ryava ahantu hari ishure higamwe abana babo rigaca rijana hari sengero basengeramo udusanga ari barabara ryava ahantu hari mirima barimiramwo iyo mirima ukava hari mirima kuva ku mirima gushika aho baba udusanga mu bara yose yameze Afrika yose nuko nyene yari imene nuvuga ko nimba bazanye nimba aho ibihugu bashizemo amabarabara y'indarayi hose yaro gupakira amapampa ivyo bimbuye ego ivyo bimbuye ingene bagenda izo nzahabu aho bazicisha baca bakora amabarabara no kuvuga ko ivyo byose bari ko barakora ego byari byo kwiteza imbere hagati yabo nivyo byari byabaze barabadandaza bari baje kurondera iterambere kandi iterambere ry'iwabo pana ry'iwacu ego duca tuja kwindi inkingi rero kandi ikomeye ya civilisation novuga mu byatumye baza muri Afrika civilisation ndavuga gute mu Kirundi kujijura kwa kudukoroka no kuvuga birimwe kudukoroka civilisation bwayo ni nziza kubera ko kujijura umuntu ni byiza guhugura umuntu ni byiza umuntu akabona iterambere akabona hisigeze akabona ko bikwiye yuko ava hara akaja handi akavya ubuzimu akajibura ariko niho hanaziyemo ca kintu y'ucuko batwereka ko ivyo wacu atakamara nuco nyene kwivyi waba ari byo byiza ego ko twokoresha ivyi wabo ego ni kuvuga civilisation yaje mu gihe ca colonisation ntiyari civilisation novuga yabonwa neza n'abanyafrika kuko yari civilisation ifise inzira imwe ifise sheme imwe no kuvuga ari civilisation kwerekana ko twetana hamwe yari promotion y'ivyabo ego cyane gose namwe twogera namwe twoshika mu gihe novuga hatabaye ukuboko k'umukoroni ego ivyo byaratumye imico kama y'abanyafrika imico kama kinyafrika isambagurika itituka impuzu ego inyambaro imyifato imvugo indimi byose birasambuka hama iyindi nkingire ikomeye inyuma ya civilisation ifatanye n'iyi ni evangelisation
mu bisanzwe hari umuntu yokwibaza ngo mbega abakoroni bafitaniye ibihe sano n'abamisiyoneri bene kutuzanira amadini abatuzaniye Yezu Kristo abatuzaniye Imana ya Isirayeli bafitaniye iyihe sano hamwe n'abakoroni mu bisanzwe isano rihari riri clair riraboneka ni ukuvuga hanini bose barafise objectif imwe barafise ihangiro rimwe no vuga ryo guhindura abanyafrika tukabaho nk'uko abazungu babayeho tukagira ivyumviro nk'uko abanyaburaya babayeho ariko aho nyene tukiri mu bya evangelisation ibintu byo gusiga by'amadini ntibari babituzaniye kugira kuntu mbere yo kugira abatwereke kwemera byari ibintu byo kudusamaza kugira ryaterambere ntwiruke nabo baronka aho baduca bamwe bari bagiye mu byabo byahariye baronka iyo baduca kugira babandanye be exploit kandi ico kintu ni kintu kirekire tuzogaruka ni ukuvuga ko ico tuzogaruka ko mbere tukidebate ku mwanya munini kubera ko kuba novuga baratuzaniye evangelisation ahanini abahinga benshi mu bijanye no gusesangura ibijanye n'imikenyuro canke amayeri ya politiki barerekana neza ko kuzana evangelisation cyangwa kuzana amadini muri Afrika atari ugushaka ko abanyafrika tumenya Imana voilà nivyo ndavuga hanini nticari ico ahubwo kwari gufasha umukoroni kumworohereza kugira ubukoroni bworohe muri Afrika bworohe tuzobiza ko turabe n'iyindi sujet nini cyane n'ibintu byinshi novuga evangelisation bwayo simbi ikera mvuga evangelisation cyo kimena tumaze kuba civilize tukamenya yuko kwemera Imana icari uko byatabuye tukasiko bikiri kameme twarajijutse turiko turajijuka turiko turabona ko tutomara umwanya wose imisi ndwi kundwi turi mu rusengero turi mu masengesho twaramaze kubana yuko dukwiye gukora kandi tugasenga byose tukabikora kintu cyose tukigakorwa mu mwanya wacu gushikaha novuga ngibi ivyo nivyo bikuru gushika ngana ningejeje bikuru vyatumye iterambere rizinga babiranga ko dusubira kuduga kubera ko novuga mu mutwe canke mu byumviro by'abanyafrika umunyafrika yabayeho mu gihe cy'ubukoroni n'uwavutse inyuma y'ubukoroni n'ubu aracaba mu bwo buzima aracaba habona ko atoshobora gutera imbere atabayeho ubufasha n'ubwo bw'umunyaburayi canke ibindi bintu hari ibintu byinshi tukibayemo novuga ari bifise inkomoko mu gihe cy'ubukoroni bifise inkomoko ku bukoroni kandi n'ubu bigihari ego cyane turumva yuko mu gutangura ikiganiro twavuze ati mbega kubera iki tutarigera dushika natwe ku iterambere antuka turumva yuko imyaka 500 ni ngo twari tuhagaze ntushobora urumva biragoye kugira ushikira umuntu yagumye akorera ku iterambere imyaka 500 nico gituma nuzovuka iyo rotari irahari kandi iragoye guhera ariko après harabonetse incabwenge novuga inararibonye ziravuga ati ifo kuba ibintu tubivamo kuko nitwoguma duhagaze baradukoranije mu gakameme barikanguye baravuga ati erega baraduhagaritse iterambere erega vya bintu yega nitwe twabateje imbere erega vya bintu byose bakoze ni vyavuye iwacu haci haboneka babikoze aribo bashaka kwiteza imbere kumbe ntaciza bazanye no kuvuga baratinze barikangura kuko ibintu urumva vyari bigeze kure niwe rero haboneka ingamunyo z'abanyafrika incabwenge novuga inararibonye ziravuga ziti ifo yuko habaho ikintu kiduhuza twebwe tuje hamwe kumwe baje hamwe kugira badukoronize baze kutwigarurira foko natwe tuje hamwe tukaraba ico twokora nka Afrika yose kugira natwe twigenge tugarukane surtusa tugarukana karangamutima ikarangamutima kinyafrika dukunda ivy'iwacu dukora ivy'iwacu natwe turabe bijya bakoze tubereke ko natwe tubishoboye niho haca habaho ikintu bise panafricanism ubumwe bw'ivyo bihugu byo muri Afrika kugira bigarukana agaciro ka Afrika ariko mu kuzana ako gaciro mu kuja hamwe kugira bagarukane ako karangamutima ka Afrika hari ibintu bagendeyeko ubwa mbere inyuma yuko ubukoroni bumaze guhera Afrika irabaho novuga abanyafrika barabandanya haragero bakomeza kubona ati none ko tudatera imbere ubukoroni bwaraheze none hari buziki ikibazo kirihi bari bakiri muri bwa bwoba bari mu ubwoba ko mutera bari muri ya faiblesse babateramwo ko ataco bashoboye muga kameme barikanguye
ego nukuvuga ko ikintu novuga hanini kuri kuko novuga gano cy'ubutaha tuzoraba inkingi novuga inkingi novuga bafatiye ko inzobere nka Kwame Nkrumah, Muammar Gaddafi, Nelson Mandela n'abandi benshi bagiyemo baravuga ati kandi n'ubu biracyari ego ibintu ntivyogumuku ntivyogumuku nitwogumaha kubera iki icyo bariko bagwana n'ico bita neocolonialism ayandi mayeri canke bariko batwereka bamaze kutuvamo bagumijeho ikintu ca aide ego nivyo nyene bakicetse kwerekana iyo bice hose hari yandi mayeri hariho utundi dukenyuro tugihari tugihari dushobora gutuma n'ubundi Afrika iguma hahandi tushobora kwisanga n'ubundi ubukoroni byanse ko buhira niyo mpamvu yacu shiraho ivyiyumviro novuga ni ideology canke movement barajamwe baravuga ati birakwiye ko dushira hamwe ivyiyumviro kugira ngo Afrika ibohoke ive mu gacinizo mu bijanye n'ubutunzi novuga yikukire mu bijanye n'ubutunzi Afrika yikukire mu bijanye na politike novuga ahanini au niveau culturel social imico byose ego Afrika nihabe mu gihe Afrika habaye imishamirano muri Afrika nihace haza ine kumva makungu canke ngo igihugu runaka kiri ku mugabane w'inyuma umugabane w'inyuma Afrika igaca akaba arico kiza ngo kize ko intervena ahubwo abanyafrika ari twebwe nyene ubwacu twikemurira ibibazo tugwiye kwigwana ego kandi no kubwiriza ukuri Christabel no munsi hari inkingi zumeze tumaze gushikako ego hari ibintu bimwe tumaze gushikako ego ivyo byose ari ibintu bimwe ubu kumva nimba habaye injyane imishamirano muri Afrika uko ngo ntazibana zidakumana amahembe no kuvuga ko nimba habaye imishamirano muri Afrika ubu kumva ko twoca twiruka kuronderanga abanyamahanga novuga ngo nibo baje ngo nibo bazi ukuri nibo bashoboye gutatura amatati ubu turiko turakivamo ico kintu izo ntege nke badushizemo turiko turavyuka turabona ko yego tubona yuko izo nkingi zitanu bifashishije abo batwitangiye imbere hariho abamaze kuzishika kandi n'ubu ubu tuvugana aho n'ibihugu biriko biravyikurako kandi turamaze kubona ko ibihugu biriko biravyikurako baca baba bansi kugira ubona yuko batariko bagufasha kubera urukundo muca mucika bansi nivyo bihugu burikurako ni ukuvuga rero ivyo nivyo tuzobona mu kiganiro kizokurikira nivyo tuzobona nka témoignage ni ukuvuga ni témoignage kandi ni ibintu bizofasha ni ibintu bitera intege kumva yuko nawe ushoboye kumva yuko nawe ushobora kwiteza imbere ariko tubibutse yuko mu kushaka ubwigenge panafricanisme ntiyazanye nta racisme yazanye ego canke ngo twankenga abantu bataranyafrika ngo wanka umuzungu ngo oya ni partenariat ego nubukoranye ni habeho ugufatana bikorwa hagati y'abanyafrika mugabo atamwana n'ikinono ubone yuko je umunyafrika hari ivyo nshoboye nawe udashoboye hama nanje mbone yuko hari ivyo woshobora ariko tugahuriza hamwe hakabaho gufatanya ibikorwa ivyo byose tuzobibona mu kiganiro kizokurikira nizere yuko kibafashije kandi hariho vyinshi muzobandanya mumenya mu kiganiro cyacu nibaze yuko uwo munsi twogarukiriza ngaha ariko tubibutse mu kudushigikira kubera ko ibiganiro dutanga bisaba ingufu kandi bisaba no kwiga bisaba gusesangura tubaha ibintu bizima tuba twarondeye rero tusaba mudushigikire mukande mu fyonde s'abonner mu comment mu dutere intege canka araho mubona nyene muvuga tuti niki murakidushikirako mutubwiye muri commentaire like kandi musharinge n'abandi bibagereho ego no kuvuga ikindi naco no kongerako novuga ibiganiro tubashikiriza abarusesanguzi kandi abarusesanguzi byimbitse novuga biradutwara umwanya munini tuko turabitegura birasaba birakenewe ko mudushigikira ego birakenewe ko mudushigikira mutwe ko mudushigikiye kandi nimutangwe no kudushikiriza ivyumviro byanyu mubavuga ati kino ciyumviro je nanje ndabibona uku kubera ko twebwe turakora ubwo busesanguzi tukabashikiriza mugabo genda zineza yuko inyishu y'ukuri canke ivyumviro birashe biri muri mwebwe mudukurikirana nimwe mushobora kuvuga ati nanje je ndabona yuko hokogwa iki hongira iki je nanje ikindi naco kandi ikindi hano dufate nko mu Burundi novuga ko duhiriye duhishije ko bavuga ngo utazi iyaje ntazimira ego
mu bisanzwe bimwe mu bintu tuzoyaga no hanyuma tuzoyaga mu bintu bishobora gutuma Afrika itera imbere cyangwa ibihugu bya Afrika bitera imbere hariho kwiha ihangiro ukwihangira ego ukavuga ati jewe igihe kiniki imyaka inini nzoba ngeza mu Burundi rero ico niki kiri kibazo kubera ko twanovuga navuze ko duhishije kuko turafise ihangiro turafise imbona kazoza aho dutegereza twese gukora atanumwe asigaye inyuma tugakura amaboko mu mpuzu umwe wese mu vyajejwe umwe wese mu gisata arimwo agakora kugira Uburundi buzoba ari igihugu cifashe mwaka 2040 kandi buzoba ari igihugu giteye imbere igihugu rutura pays développé mu mwaka 2060. Mbega kubera iki tutoshika kuri rwa rutonde erega birashoboka yego birashoboka tutokora kugira dushike kuri rwa rutonde nabi bakavuga ati Uburundi nico gihugu cyo muri Afrika kiri ku rutonde yego birashoboka kubera ko bivana na plan yego kubona yuko wohashika ubonye ko wohashika niho ucukoresha za nguvu zose zishoboka yego naguciye mu gigana cy'ubutaha tuzokora novuga tuzovuga ibijanye na tuzobandanya kuri panafricanisme tuvuge inkingi za panafricanisme cyo twerekana uturusho Afrika ifise uturusho Afrika ifise uturusho Uburundi bufise abarundi twari dukwiye kubyaza umusaruro turusha kugira ngo Afrika Uburundi dushobore gutera imbere Afrika ishobore kuba umugabane utunze ukize wigaba ukigaburira tuzobirabira hamwe mu gihano cy'ubutaha turi kumwe turi hano ku bwanyu mubandanye mudushikikira ntihatanga Imana Patrick Rosage ego murakoze cyane yari Christabera Munezero ni Paulo Cash Media ciao ciao biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike we umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi